Sangwe ikaze njuti bakunzi ba BTV Burundi kaze tubashikirize amakuru avuga muri migwi kirundi Gilverne na Kimana nije nganda yabashikirize amakuru duhera ku ngingo nkuru zikurikira. Amafaranga leta yatekanya gukoresha mu mwaka wa 2024 ushiri 2025 yaragabanutse ava ku miliyaridi 2,626 ashika ku miliyaridi 2,211. Ibikaba byashyikirijwe n'umushikiranganje Arendi Kumana igihe yari umutumire mu nama nshingamateka bateguriye muri ano makuru. Nango kugira igihugu gikire iyo hari bitagenda neza abarongozi cyangwa abatware bategerezwa kubivuga iyo bibaye ngombwa naho bakarongera abafasha. Ivyo bikaba byashyikirijwe na Faustin Ndikumana navyo nyine bateguriye muri ano makuru. Amakuru sayo gusa anandi ni mukanya sangwe ikaze. Ndongeye kubaramusa ndabaha nikaze mwidonido ry'amakuru yacu tugira duhere mu gisata c'ubutunzi. Amafaranga leta yatekanya gukoresha mu mwaka wa 2024 ushira mu mwaka wa 2025 yaragabanutse ava ku miliyaridi 4,626 ashika ku miliyaridi 4,211. Ivyo ngo vyatewe nuko babonye ko mu mezi atandatu yarasigaye hari ibintu bitari gushoboka bivanye n'amafaranga bariko bararonka. Vyashikirijwe na Arendi Kumana aramutswa ubushikiranganje bw'ikiga ca leta kuri wa 13 Rusama mu nama nshingamateka, aho yari kasigura uko leta yakoresheje amafaranga mu mwaka wa 2024 ushira wa 2025. Mu nsiguro ziwe umushikiranganje yavuze ko muri rusangi integuro yari yateguwe mu gihe kitoroshe haba ku isi mu karere no mu Burundi muri rusangi, aho yavuze ko isi yari hanzwe hanini n'ihindagurika ry'ibihe mu vy'ubutunzi kw'ibiharuro vyari kuri 4.3%. Arendi Kumana yavuze ko mu vy'amahera leta ikoresha politique budgetaire yotegurwa hisunzwe intunganyo mu vy'amakori n'amatagisi politique fiscale mu rurimi rw'igifaransa. Akavuga ko ivyo vyotuma leta idahora yiruka mu banki nkuru y'igihugu BRB kwaka ingurane. Tubandaniza amakuru yacu mu gisata c'ubutunzi. Kugira igihugu gikire abarongozi cyangwa abatware iyo hari bitagenda neza bategerezwa kuvyemanga ndetse bibaye ngombwa bakarondera ababafasha kandi bagaheza bakakurikirana neza ishirwa mu ngiro y'ibintu vyankenerwa nko kugwanya iduka ry'ibiciro, gukomeza amasoko ntanganguvu, gukomeza umutekano, kwiyunguruza n'ibindi. Ivyo bikazashikirijwe na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe PARCEM mu kiganiro yahabanditsi n'abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu. Akamenyesha ko kugira ngo izo zose bihere leta itegerezwa kugwanya igiturire yivuye inyuma, kugwanya akamwana wa mama ndetse no kuraba ko abarundi bose bashize hamwe. Kurikira Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe PARCEM. Ico tubona uko ingorane zitera ziyongera zikabura ufatane ha kugabanuka zikiyongera ibintu bigaragara
iyo turiko turaja niko biriko biragenda. Hanyuma ikindi kibazo nyamukuru cyo kirajako nuko tubona mu burongozi kandi bwo hejuru wumvirije amajambo ashikirizwa iki, urumva neza yuko mu burongozi bwo hejuru hari ikibazo cyo kwemanga ibibazo biri mu gihugu, ko aribo bajejwe, ko aribo biraba, haba kubitorera inyishu, kandi niyo vyanse ko aribo bemera ko bananiwe. Ico ni kibazo dufise, kandi mu gihugu ico kibazo kimaze kuza, ico gihugu kiba kigiye akagiko geragera kagirira aho sindikonda nibwirizwa shingiro. Sinokwiba ndavuga amartike menshi ngaha ahamagarira leta gukora kugwanya inzara mu gihugu, kugwanya ibiciro, kugira iki itera mwibwirizwa shingiro, kugira abayibutse no muri ibitabo byose ibigo vy'intumbero y'imyaka 2040 n'ibyo bigarukako. None ubwo uburongozi umaze gutangura kutemanga kwibazo birababwo, kandi vyanse ukemera ko wananiwe, imera ukemera ko wananiwe, none igihugu kisokira gute? Canke ati nimuze mumfashe ingo twiga ibibazo tuje hamwe, ibibazo biraturemere, nimuze dufashe gutora inyishu. Nico uburongozi umukuru wa leta yiwe mu gihugu cyari cyo cyose baratuti uburongozi butariko burakurikirana ibi bintu, bwumve ko ari inkoramutima kubikurikirana ku munsi kubitorera inyishu, kandi bikunaniye kuva ko ari ubibazwa. Ngo burongozi ntiwaburatahura ico bujejwe. Ivyo rero no bigarukako nigiki, ivyo bintu bigarukako ni ikintu bita iduga ry'ibiciro. Leta itaba preoccupé n'iduga ry'ibiciro mu gihugu. Ico bita amasoko ntangaguvu, security, umutekano muri kazoza ku masoko ntangaguvu, iyunguruza ry'abantu n'ibintu ngene bimeze mu gihugu. Ivyo uzinduka bimeze buryo ukabona ko atakibazo kirimwo, bari mu kibazo ingorane. Ubukene bwo bwifashe mu gihugu mu bisagara canke ruguru. Les indicateurs démographiques no kuvuga ingene abantu biyongera n'ingene butuzi bwiyongera. Tukavuga ati none butuzi ko bwiyongera gutya, abantu biyongera gutya, turiko tuja ibindi ubwira tuti croissance yanje abaye gute, umwimbu uyongereye gute, abantu biyongera gute, bikuraza ishinga. Ivy'amakuru akarenganya mu makuru, ivy'agashomeri, abantu babura akazi, amafaranga y'agaciro igihugu kiba gifise, amadeni igihugu gifata, ibijanye n'amaserivisi, ni kuvuga amagara y'abantu, indero ndetse n'ubutungane n'ibidanazo vyankenerwa buri bitegeza kwa bihari. Iyo kugira umuntu abishike ko rero hari amapolitike azwi kwisi hose, utegeza kugira politike ijana n'amafaranga leta ikoresha nziza, politike y'amafaranga monetaire nziza, uragwanya igiturire bigaragara n'abanyonyezi, utegeza kuraba leta ivyijejwe n'ibyitajejwe, ntize kwivanga muri byose bariko barabiraba, kurondera uburyo bukwiye n'abafasha canke abazana imitahe mu gihugu, n'umuka mwiza kugira confiance, no kugira ibijanye na cyo twokwita integration regionale, kwinjira amashira hamwe aduza n'ibindi muri aka karere hamwe. Rero nibiwumva ati gufatana mu nda cohesion nationale igihugu kigafatana mu nda. Kuri wa 13 Rusama mu nyubako y'isoko ya Kayanza habaye inama yahuje abadandaza ndetse na musitanteri wa komine Kayanza kugira ngo barabire hamwe ikibazo c'abadandaza badandaza inzoga zitandukanye zidahingurwa n'ihinguriro Buraru. Nyoni zigiye Godefroy musitanteri wa komine Kayanza ari kumwe n'umukuru w'igisata kijejwe ubudandaji hamwe n'abaserukira abadandaza. Mu ijambo ryiwe yamenyesheje ko iyo nama yari ifite intumbero yo gushira mu ngiro ubutumwa buheruka gutangwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bujanye no gukingira amagara y'abene gihugu no kugwanya ibinyobwa bishobora konona amagara yabo. Musitanteri wa komine Kayanza yamenyesheje kandi ko ubuyobozi butashinzwe guca gufata ingingo yo gusaka ngo burondere izo nzoga zose zitemewe,
ariko bashimye kugira inama n'abadandaza kugira ngo bumvikane ingingo yofatwa. Kaci asaba yuko umudandaza wese iyo kwandika igitegiri c'inzoga asigaranye kugira ngo izishoboka zizosubizwe iyo zaranguwe. Abadandaza bakaba baronswa ikiringo c'indwi zibiri, ni kuvuga kuva kwigenekezo rya 13 Rusama gushaka kwigenekezo rya 27 Rusama mwaka 2026 kugira ngo bazaba bahejeje kwandika izo nzoga zose bafise. Abadandaza bakaba bahabwa ikiringo c'indwi zibiri, ni kuvuga kuva kwigenekezo rya 13 Rusama gushaka kwigenekezo rya 27 Rusama 2026 kugira ngo bazaba bahejeje gutunganya ico gikorwa. Mbere kurangiza amakuru yacu ruka twande twashikiriza avuga mu makungu twateguriwe na mugenzi wacu Cynthia Iteriteka. Amakuru yacu tuyare mu gihugu ca Afrika y'Epfo aho umukuru w'igihugu Cyril Ramaphosa yamenyesheje ko atazova mu mabanga yiwe naho hashizweho umugwi w'abashinga amateka ujeje gusuzuma ku makosa akomeye ashobora kuba yarakoze. Mwijambo yashikirije abene gihugu kumbonesha kure uwo arongoye igihugu yavuze ashimitse ko atamugambi afise wo kuva ku butegetsi naho igitutu ca politiki kiriko kiriyongera cane cane gituruka ku migambwe itavuga rumwe na leta. Iyo ngingo yafashwe inyuma yuko inama nshinga amateka ya Afrika y'Epfo imenyesheje ishigwaho ry'umugwi ujeje gusuzuma ibijanye no kumukuraho. Uwo mugwi uzosubira kuraba yuko prezida yoba yanyegeje ubusuma bw'amadolari arenga ibihumbi 500 bivugwa ko yari yabitswe mu ntebe yo mu rugo rwiwe rw'itongo. Mu gusubira gutanguza ico gikorwa vyatewe n'ingingo yafashwe na sentare nkuru y'igihugu yemeje ko ingingo yari yarafashwe mu 2022 yo guhagarika ico gikorwa itari ikurikije amategeko. Mu kwishura ivyo vyose prezida yamenyesheje ko azoshikiriza urubanza mu butungane agahakana icegeranyo c'inama nshinga amateka kivuga ko hari ibimenyetso vy'amakosa. Avuga ko ico cegeranyo kirimwo amakosa menshi kandi kidatanga imvo zotuma ava ku butegetsi. Tuyabandanyije ku mugwa mukuru wa Haiti, Port-au-Prince wongeye kwibonekeza mu bihe by'intambara n'ubugizi bwa nabi. Kuva ku munsi wa Mungu hariko habaho ingwano ikaze hagati y'imigwi yitwaje ibigwanisho mu bice bitandukanye byo mu buraruko bw'uwo muji, cane cane muri Cité Soleil, la Croix de Bouquet. Nkuko bivugwa n'abanyagihugu hamwe n'amasoko yo hafi yaho, amasasu menshi yumvikanye mu gihe kirekire bituma abantu bagira ubwoba bwinshi. Iyi migwi y'abagizi ba nabi iriko iragwana kugira yigarurire ibibanza bikomeye harimwo amabarabara akomeye hamwe n'ahantu haba abantu benshi. Abanyagihugu bari hagati y'iyo ngwano babayeho mu bwoba bwinshi, benshi bahungiye mu bindi bice biboneka ko bifise umutekano, mu gihe abandi baguma mu mazu yabo badafise uburyo buhagije bwo kuronka amazi, ibifungurwa canke ubuvuzi. Amashuri hamwe n'ibikorwa by'ubutunzi byarahagaze bigatuma ubukene bwiyongera cane muri utwo turere dusanzwe dufise ingorane. Ukwiyongera kw'izo nkozi z'ibibi muri Haiti kwiyongereye cane mu myaka iheze. Inzego z'umutekano zidafise ibikoresho bihagije ziriko ziragorwa cane mu gusubiza mu minwe yazo ibice bimwe bimwe by'ibihugu ubu vyigaruriwe n'imigwi yitwaje ibigwanisho bikomeye. Nanga turangirije amakuru ko turabashikiriza kandi bashimiye mwahise mu kurikirana ibiganiro vya BTV Burundi naho ubutaha murakoze.